Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru westatu akaburungu radio yacu voa.com. Miriwe neza nshuti mwese namwe bakunze biradio ijwi ry'Amerika muri kumwe na Federica Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ntuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Mu kiganiro cacu muri sanga cy'umunsi cerekeye amagara y'abantu turavugana n'umwe mu baganga bakorera mu bitaro byigenga bizwi cyane mu Burundi byitwa Bumerek Burundi Medical and Research Center. Bamwe mu baganga b'ivyo bitaro biri ku murwa mukuru Bujumbura basanzwe baranonosoye ubuhinga bwo kuvura ingwara zandukira mu gihe abandi banonosoye ingwara zifatira mu nda. Mbega igikorwa cyo kurwanya ingwara nk'izo zirimo kiza ca COVID-19 cifashe gute kuri ivyo bitaro muri iki gihe? Ingaruka z'ico kiza mu gikorwa cyo kurwanya izindi ngwara zandukira ni zihe? Nivyo tugiye kuyaga n'umutumire wacu akora muri ivyo bitaro. Uyu munsi rero muri aka kanya turi kumwe na muganga Theodore Niyongabo yanonosoye ubuhinga bwo kuvura ingwara zo mu nda hamwe n'ingwara zandukira. Muganga Theodore Niyongabo yigisha muri kaminuza i Bujumbura. Mwiriwe neza Dr. Theodore Niyongabo. Ego ndabumva. Numva ari vyiza cyane gose. Twariko tuvuga rero ko Dr. Theodore Niyongabo akorera ku bitaro Bumerek hanyuma akaba muri iki gihe yigisha kandi muri kaminuza i Bujumbura yanonosoye cyane ivyerekeye ingwara zo mu nda n'ingwara zandukira. Dr. imbere yuko rero tuja ku muzi w'ingwara zandukira nashaka mu tubwire ukuntu ibitaro mukorera kandi muri no mu bantu babitanguje muri iki gihe kiza ca COVID-19 catumye uburyo bwo kuvura busaba eka ibintu byinshi bwaranagabanutse kubera imvo zitandukanye. Nashaka mutubwire ubwa mbere na mbere ivyo bitaro muri iki gihe byifashe gute? Ego imbere yuko nabwira ibintu byifashe nashaka kubwira yuko nivyo ndakora kuri Bumerek ariko ndakora no kuri Akarede aho hose. Hanyuma ngaruka kuri Akarede rero kuri Bumerek ivyo bitaro nivyo byatanguye mwaka 2010. Nk'uko mubizi aha mu Burundi haracari ibitaro bike cyane haracari novuga abaganga bake uravye ingwara ziri mu Burundi. Nico gituma ivyo bitaro babishyizeho abantu bagiye hamwe babishiraho kugira ngo bafashe leta kuvura abantu. Hanyuma ivyo bitaro byarafashe cyane mu bintu bitari bike. Hanyuma iki kiza kije ca COVID-19 carafashe cyane kuko cyabaye mu bitaro novuga yuko byafashe inzira ya mbere kugira ngo bakira abarwayi babavure bagire uko bashoboye kugira ngo hafi abantu bakeya cyane havugwa abantu benshi. Niko novuga yuko ivyo bitaro byakoze cyane mu bwo buryo. Iyi ngwara ikiza ca COVID-19 turakigaruka ko ariko nashaka cyane mubaze mutubwire iyo abantu benshi bumvise ingwara zandukira bumva nk'ingwara nka zibiri gusa. Nagomba mutubwire majambo make ingwara zandukira zibonekeza cyane mu Burundi ni hizi?
indwara zandukira mu Burundi novuga ariko no muri Afurika ni nyinshi cyane kandi gushika nizo zica kurusha izindi ndwara naho utari gukunda indwara izo zindi nziza hamwe novuga ntango imyaka ya mbere imyaka n'amajana icenda na mirongo itandatu igituntu cabaye mu ndwara novuga mu ndwara za mbere byatangwa kuduga mu Burundi hanyuma icyo gituntu cyatumye cyane cyane n'abantu bagiye mu gisagara bagatangura kubana hamwe kubana nabi mu nzu zimeze nabi no mu buryo butashimiye cyane hanyuma indwara ya kabiri kandi yarushika ya mbere mu myaka yakurikira ni malariya mu Burundi kera bayisanga mu bice vy'imbo cyane cyane no mu Buyogoma hanyuma uko imyaka yagira iragenda 1988 n'amajana icenda na mirongo umunani na mirongo icenda iraduga ija mu misozi yo hagati mu ntara zo hagati y'igihugu Igitega Ngozi Muramvya hanyuma nubwo ko ari indwara ubu ikwiye mu gihugu cose hanyuma ni indwara cyane cyane ikari abana bakiri bato batarashika mu myaka itanu naho n'abakuze bayandura kandi ikamera nabi cyane hanyuma indwara ya gatatu muzandukira nubwo yuko cyabaye kiza gikomeye naho kiza kiragenda kikagaruka n'amacine n'ikorera korera yatangwe mu Burundi no mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'umunani ntashika mu Burundi naho nyine itangura mu bisagara vy'imbo Bujumbura Igihanga mu Rumonge kandi ziragenda igaruka hanyuma igatuma cyane cyane n'ingene abantu babaho nabi n'ingene banywa amazi mabi n'ingene ibintu byose bitashemeye cyane mu ntara zimwe zimwe no mu bice bimwe by'ibisagara byo ngaha mu Burundi hanyuma ikindi kiza caje gikomeye ni umugera wa sida muri 1980 murazi nuko abarundi hagwa abarundi benshi baragwara harapfa abantu batari bake hanyuma imigambi yo kuvura umugera wa sida yatanguye novuga kare n'ata kintu kinini n'ata kintu bavuga yuko yashitse ko n'ingoga barigishije ariko murazi ko inyigisho kugira ngo abantu bahindure ingene bigenza bigoye twagiye kugira agahengwe novuga muri 1990 dutanguye kuronka imiti dutanga imiti ivura abantu iyo miti yaratumye abapfa baba bake abagwara baba bake kandi n'abandi baba bake kuko umuntu afashe imiti akayifata neza ntasubira kwandura tubaye turafatira kuri izi ndwara zandukira mu dushikirije nka zine nashaka ubwa mbere na mbere imbere yuko tuja no kuzindi harimo n'ikiza ca covid nashaka mutubwire ingwara ku ngwara gituntu iyo ngwara turazi ko yagisibije cyane gose mu myaka ekayo mu ntango nkuko mwabivuze ubu iyo ngwara ifashe gute mwihweje abagwayi baza mu bitaro byanyu sinofata abandi mu bitaro n'ubwa mu Burundi biracari ingwara ikomeye cyane ifata abantu batari bake ariko novuga iciza cyaho ni uko kuyipima basigaye bayipima mu bice byose by'igihugu mu masanzu sante nka yose barashobora gupima igituntu kandi imiti iriho yagusa ariko naho iriho yagusa naho bayipima igituntu ni ikintu rimwe na rimwe bikigoye gutora murabona nta mu kwitara turanka kuri Bumereka no kuri hakarere mu nkore turanka abantu baciye mu bindi bitaro byagoye ko bayitora kuko badakorora ko barashaka kudakorora hanyuma icyo novuga abantu bomenya umuntu afite umucano indwi zitatu indwi zine naho iyo batakorora yibaze ko ashobora kuba ari igituntu yibaze ko n'abaganga bakwiye kubimenyera umuriro umuntu agira umuriro indwi zitatu indwi zitanu kenshi na kenshi ni igituntu bari bakirondera kuvuga rero yuko novuga yuko indwara ikiriho
bafata imigambi ariko ikigoye rimwe na rimwe gupima, ikigoye rimwe na rimwe kuvuga kuko abaganga batababimbere. Ingwara ziri mu tubwiye ziri mu ngwara zandukira igituntu, malaria, kolera, eka n'ingwara ya malaria, igituntu, eka na kolera hamwe n'umugera wa sida. Izindi ngwara zandukira mu tubwira ni nk'izihe mutashitseko? Nuvuga yuko ari nyinshi, hariho amashinya, hariho hari ivyo ntavuze kuko ari ingwara zoroshe cyane nk'ibicurane, amagiripe, navuze kuko ni ingwara zoroshe cyane, ariko sibiri inyuma ni uko nyine navuze nk'umuganga avura abakuze, ntavura abana. Ngiye mu bana za ngwara zo mu mahaha nizo zirisha cyane abantu bakiri bato, kandi zandukira n'ingoga, uramuzandukira mu guhemuka. Hanyuma ziteza kwanye nuko batanga kugira inshansho zazo. Hariho inshansho zibiri basigaye bagira ubu, ivyo vaccin anti-pneumococcique na anti-hemophilus, bituma izo ngwara z'amahaha z'abana zigabanuka. Bivuge yuko inshansho ziriko ziraboneka zizotuma buke buke izo ngwara zandukira zigabanuka mu ngwara tumaze kuronka inshansho zazo, ko ari ingwara zaronka inshansho zikomeye zikora neza. Mu kanya turagaruka ku ngwara ikomeye cyane rwose yabaye ikiza ku isi hose, ikiza COVID-19, ariko imbere yaho nashaka mutubwire ingwara mwibaza ko muri izi mutubwiye iza ku rutonde rwa mbere cyangwa rwa kabiri mu kugeramira abanyagihugu muri rusange ni nkiye? Uravye intambwe tugeze ko nuvuga yuko habaye intambwe nininya cyane ku bintu by'umugera wa sida, naho hakiri ingorane nkenke kuko umugera wa sida uri kuraraba waragabanutse mu bantu bakuze, waragabanutse, uri kuragabanuka no mu bantu bakiri bato. Abayandura ni bake kurusha imyaka iheze kubera izo nabwiye z'imiti, kubera inyigisho baronka. Ariko haracari ikibazo, ni abana baracari benshi bayandura. Kubera iki? Kubera abagore bafise imbanyi batipimisha ku bwinshi kugira ngo bamenye uko barwaye cyangwa batagwaye, babakingire n'abana babo. Iyo ngwara nuvuga yuko twagize intambwe ikomeye, ariko hari ahantu naho tutaragira intambwe ikomeye. Nuvuga yuko ari igituntu na malaria. Kubera iki? Nababwiye yuko igituntu, ko abantu babaho nabi, mu nzu zimeze nabi, makarita ameze nabi, asikuye nabi, niko uramenya ingwara yandukira cyane, yandukira mu guhema n'ibindi, niko iyo ngwara ibana yandukira mu gihugu. kandi urabona urucanco rwayo si urucanco rukaze cyane rutuma igabanuka. Tuvuga yuko duga kwijambo niho mvuga yuko bobananya kugira ngo abantu babeho neza mu buryo bwiza kugira ngo iyo ngwara igabanuke. Ingwara ya kabiri ikagabanuka ni malaria, kandi bananye igenda ikagaruka mu bwinshi ni malaria. Naho nyene ni bya bintu ugasanga amazi atemba imbere y'inzu, imibu ni myinshi, ntihateguye neza mu mpangu, mu mabarabara, ugasanga iyo mibu ni myinshi, bananye abantu ituma abantu barwara malaria. Kandi urabona malaria nta rucanco ruraboneka ruvuga tuti barafata urucanco rutume igabanuka cyane. Icotuma igabanuka n'ingene abantu botegura neza aho baba, mu nzu babamwo, mu rupangu babamwo, muri karitsiye babamwo. Ingwara zibiri, malaria n'igituntu kiri nyinshi gikomeye cyane ngaho mu Burundi. Muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika, ikiganiro muri sanga. Turafise umunywanyi Vianney Nizigimana. Mwiriwe neza? Yego, ndabumva. Muri hega Vianney Nizigimana? Neza na neza, ndi muri Bujumbura, komine Kabezi, zone ya Mubone. Ni vyiza cyane rwose. Turi kumwe na muganga Theodore Niyongabo, akaba yigisha muri kaminuza i Bujumbura, akaba akorera mu bitaro Bumerek, akaba kandi yari akorera no mu bitaro Rwakaleda, n'umuhinga mu vyerekeye ingwara zandukira. Murafise ikibazo, murafise iciyumviro?
ego mundamukirize. arakumva tuga kwijambo. Hanyuma nashaka kubaza ndavye ibintu by'incansho ndamenyeye bacansha abana, hanyuma iyo abana baronse incansho zikwiye babikingiye ntibashobora gufatwa n'izo ndwara ndavuga tetanus n'izindi. mugabo ndavye iki kiza ca covid-19 haravugwa incansho hanyuma abantu bacandagwa, ariko igitangaje ni uko n'abicandagishije usanga bafashwe n'ico kiza. nashaka rero kumenya iyo fenomene ituma abicandagishije bafatwa n'ico kiza, hanyuma nkongera nkabaza uwo mutumire wacu akamaro bifise kwicandagisha, hanyuma uwicandagishije agafatwa akaremba no gupfa agapfa. cyari ikintu nashaka kumubaza. Murakoze Vianney, reka Dr Niyongabo duge kwijambo guhinyisha kuri ivyo bibazo. kugira ngo reka mfate akanya kugira ngo abantu bumve ingene ibintu bigenda. ntangure ku kintu ca mbere ari ingwara yo urazi yuko ingwara mu ngwara zandukira hariho uvuga ibintu bibiri. hari ingwara wanura rimwe gusa ikacu igukingira ubuzima bwose ntusubire kwigwara. nofata akarorero k'irya ngwara y'igitigu bavuga hepatite B canke hepatite C. uyigwara rimwe mu buzima uyikize igukingira ubuzima bwawe bwose ntusubira kwigwara. hariho n'izindi ngwara ugwara ntigukingire cyangwa ikagukingira akanya gatonya cyane. mfate akarorero k'indwara muzi korera. korera uyigwaye haheze amezi 3 ntibikukingira nawe urashobora gusubira kwigwara. ni ukuvuga yuko iyo ndwara igukingira umwanya mutonya cyane. nufata nka gripe yindi ya 3 uyigwaye iragukingira amezi menshi kurusha, ariko umwaka ntushika. ni ukwereka manje kuvuga ivyo ni ukugira ngo mwumve na vaccin. hariho vaccin ikora imyaka 5, hariho na vaccin ikora amezi makeya, hariho na vaccin ikora umwanya munini kurusha. kubera ivyo nabwiye n'indwara yonyene ariyo ateza kuba vaccin ikomeye biva ku ndwara nyine zimeze. nico gituma kandi urazi uko vaccin idashobora kuronka inguvu nininya irusha indwara yonyene. bivuga rero yuko n'amavaccin dufise hariho, nico gituma avuga ati rapero urucanco rwa kabiri uzorugaheza amezi 2 canke heza imyaka 5. nuko ivyo biva ingene umwanya bifata kugira ngo bikingire. nibaza ko wavyumvise biva ku ngwara iyo ariyo, biva ku rucanco urwo arirwo n'umwanya rumara kugira ukingire umuntu. donc ivyo nivyo gutangaza we n'ukuntu umuntu kumenya uti mbega rurya rucanco rumara umwanya umwana gute kugira ngo umuntu wagira urwa kabiri hahera umwanya ungana gute. canke kandi icagati novuga nta rucanco n'inkenyi ziriho, hariho nka zibiri 3 zikingira 100%. bakubwira ati bikingira 95%. ni ukuvuga yuko hariho 5 bayifasha kitabakingira. uravye kuri mu bwinshi ikingiye abantu 95%. ni ukuvuga yuko iyo ngwara iyo batagira urucanco yari gufata ku bantu 1000 yofasha abantu 1000, ariko ko baronse urucanco izofata abantu 50 gusa. muri abo bantu ibice bike Dr, muri abo bantu ibice bike badakingirwa eka nkuko Vianney yabibajije abo nka 5% ihitana n'abafise izindi ngorane z'amagara. urumva abantu ntibafise ubukomere bumwe. hari abansanga bati umuhayo iyo ncanco abasoda biwe bataduga itatuduza abasoda bo kurwanya iyo ngwara. birashima ibintu bishika ni nk'uko kandi hajya ntidukomeye mfite nk'abantu ntibakomeye bumwe, ntibafise ubukomere bumwe. naho ubaha urucanco ntibatuma bazana ubukomere bumwe.
hari abazana ubukomere bwinshi butuma iyo ndwara itaza, hariho n'abatashobora kugira ubwo bukomere ugasanga ya ndwara yaje. Niko abantu bameze, ntibangana, ntibanganye uburyo, niko nobivuga. Ariko ni ibintu bishika, niko ibintu bishika cyane. Turi kumwe n'ubundi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika afise ikibazo. Zavumuremyi Evode, muraho murakomeye? Ego turakomeye. Muri hega Evode? Ebwe duhagaze Burundi. Mu Burundi amajahe? Bujumbura. Murafise ikibazo, murafise iciyumviro? Turi kumwe na Dr Theodore Niyongabo, yigisha muri kaminuza y'Ubujumbura, akaba avurira mu bitaro bikomeye bibiri, Roi Khaled na Bumerek. Duga kwijambo, ikibazo iciyumviro. Ende kwaje dufita bagera tumubaze adusigurire ukuntu abantu bikingiza n'abatikingiza, tubona yuko bisa naho umengo nico kimwe, yaba uwafashe incanco utazifashe, tukabona bose umengo bandura kimwe. Ese mbere rimwe twese tubona yuko n'abandi batari bafata n'imiti, tukabona bahise bakira uko nyene. Hari aho ziba biva naho dufata nka mbere baba bahagaze ko canke biba biva ku mubiri w'umuntu nk'uko ariko abivuga mu kanya. Ubusa n'uwihaye inyishu umushigantahe Evode, usa n'uwihaye inyishu. Dr Niyongabo yaraheje kuvuga ko abantu bose badafite abasoda bakingira umubiri bangana, nta n'incanco zishobora gutuma umuntu abakingirwa 100%. Aho rero akaba yabisiguye nka neza cyane rwose. Ndabona ko mwariko murumviriza ikiganiro musa n'ababitahuye, ariko nagomba nshingaruka kwa Dr Theodore Niyongabo ndamubaze ivyo ntibishobora gutuma nk'abanyagihugu bagonanwa gufata incanco badafite amakuru akwiye, bavuga ko n'ufashe urucanco cyangwa n'utarufashe bafashe kimwe. Ivyo ntibishobora gutuma bagonanwa. Iyi akajambo mubabwira naka? Naza yuko ari ukutamenya, no kutamenya no gufata ibintu uko bitari. Navuze yuko ufashe urucanco ufasha abantu benshi, urana statistique, bijyavuga statistique ni z'abantu benshi, ntizikora ku muntu umwe, kuko urabona navuze ni statistique nk'abantu igihumbi bafashe urucanco, nibaza ko ariko aravuga izo za covid. Ndashaka gufata no kuyindi ndwara iyo ari yo yose, abantu igihumbi bafashe urucanco, abagwara baba bake, hanyuma abagwara cyane bakaba bake kurushaho. Batarufashe abagwara baba benshi, abagwara cyane bakaba benshi kurusha. Ariko uwafashe urucanco akagwara cyane, niyo amastatistike navuga ati naragwaye cyane naronse urucanco, nivyo yaragwaye cyane kandi yaronse urucanco. Ari bamwe 5%, 10% navuga yuko bashobora kugira urucanco ukabakingira buke buke. Ntiwocureka kuvuga ngo ko nanaka atakingiwe jewe nshinde. Ni kweri kutokwishira muri abo 90%, ni kweri ko mushaka kwishira muri abo 5%. Wewe wishiraho uti jewe reka nje nikingire, nduzi ubuhigwe bwo kutandura, nduze ubuhigwe bwo kutagwara cyane. Niyo ko atarucanco rukingira 100%, abantu barufate baye benshi bakingirwa, baye benshi batagwara cyane. Batarufashe naho bizogenda gute? Bazoba benshi bagwara cyane. Je niko nobivuga, sinzi ko nayivuze mu majambo yumvikana cyane gose, kandi impanuro nziza cyane gose. Reka duhe n'ijambo Emmanuel Birushabagabo, umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Mwiriwe neza Emmanuel? Egera telefone tuwumve cyane. Muri hega Emmanuel? Ndabumva neza Ijwi ry'Amerika. Yego, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Ikaze rwose muri Isanga. Nanjye n'abandikiye ngira ngo ntanga igitekerezo ndetse no kubaza, mbanza no gushimira nabo batumirwa mwatumiye. Yego. Ubwo nabazaga ku bijyanye n'ibyo rucanco n'ubwo inatwe bwo turwita urukingo. Mwobanza mukatubwira aho muri? Nitwa Birushabagabo Emmanuel, mperereye mu karere ka Musanze mu Rwanda. Ikaze nziza cyane rwose Emmanuel, duga kwijambo ikibazo cy'imviro. Ndimo ndabaza ati ko hari abantu benshi usanga
kandi bakabifata byuzuye, ariko nyuma yaho ugasanga n'ubundi ubwandu bukomeje kugenda bwiyongera, mbega bongera kwandura bundi bushyashya. Ese ubwo haba harimo imiterere y'umuntu ku giti cye cyangwa ni muri rusange inkingo zose uba usanga zidahuje imbaraga, kuko akenshi usanga tuyirebeye nko kuri ibi bya kovide bagenda batera inkingo zigiye zitandukanye. Ese ni byiza kuba umuntu yaterwa urukingo rumwe rw'ubwoko bumwe, cyangwa se kugenda duhuzahuza Moderna, AstraZeneca ndetse n'izindi nibyo byaba byiza kurushaho, kugira ngo umubiri ubashe gufata ubudahangarwa bufatika, mbese ku buryo uburwayi butabasha kubangamira ubuzima bwa muntu. Nanone kandi nkashimira yuko abo baganga aho hirya kuri Bumereke, niba ari Bumereke, bakomeje kwitwara neza, kuko hari umuvandimwe wanjye wahavuriwe utuye aho Bujumbura. Nanone nkaba nabaza ati se umuntu aba akeneye ngo bagire ubufasha bamuha yanyura hehe, ko ibijyanye no kuba umuntu yagera mu gihugu cy'u Burundi bitabasha gushoboka neza? Bwadufasha kandi ijwi rya Amerika murakarama. Nibirushye bwa Emmanuel i Musanze mwavuganaga. Murakoze Emmanuel, ivyerekeye amayira. Murakoze cyane. Ivyerekeye amayira, ico ni kibazo abategetsi bariko bariga, kuko intambwe za mbere ziriko zirakorwa, murabikurikirana Emmanuel, muzoshobora kugendera ibitaro Bumereke mu minsi iri imbere, mu mezi ari imbere, n'ibintu abategetsi bariko barihweza. Intambwe za mbere zaratanguye. Ku bibazo byawe rero nashaka Dr. Niyongabo agira icyo bivuze ko yavuze no kuvyerekeye mwabaje ukuntu mwobashikira, ariko nagomba atanguriye cyane cyane ku kibazo ca mbere kivuga kibaza niba umuntu yofata urucandago bwoko rumwe, ari Pfizer, ari Moderna, ari AstraZeneca. Ico kibazo mu kivuga ko ikibazo yabajije inyishu mu gihe ni Dr. Niyongabo Theodore. Ico no kivuga ko ni ikibazo cyiza. Urabona hariho no filima gatonya, hariho umugera ugoye cyane urahinduka. Urana mwatanga kumva yuko umugera wa mbere wari ibyo wabashinwa, haraza Delta y'abahizwe mu Hindi, haraza Omicron ivuye muri Afurika bavuga. Urumva yuko izirahinduka. Hanyuma ibyo abakora amavaccine bariko baragira, inshancu bariko baragira, nuko bagerageza, ariko araho usanga bateze gato, bagerageza kuza barashira urucancu, novuga aho ibintu bigeze kugira ngo urukore kurusha, ariko usanga bifata akanya. Impanuro mu isanzwe izibiri za mbere zoba iz'ubwoko bumwe, ariko agize ya gatatu agahindura. Biva ko yatanguye Moderna akagira zibiri, akagira Pfizer ya gatatu, yatanguye Astra zibiri akagira ya gatatu yindi ari Moderna cyangwa Pfizer. Yo canga ni vyiza, niho ukomeze buca bugwira kurusha. Ariko nk'uko nabivuze, n'abazikora bariko baragerageza gukwirikirana aho usanga bateze gato nk'uko umuntu yavyifuza. Ariko ikigora nico nabwiye yuko ari umugiro urahinduka, nico gituma bateza kuza barakurikirana abo nyine, kandi baragerageza naho bifata umwanya. Egome yabaje n'ikindi kibazo, sinzi ko mu ari mwebwe mwocishura canke mu muhinyishu ngaha ku radio canke muzo mwandikira, yabaje ikibazo cy'ukuntu boshikira ibitaro byanyu Bumereke. Bujumbura ngira mu Bujumbura ngira mu adresse bikenewe uraba kuri site. Egome no ku kibanza canyu ca Bumereke, ku rubuga Bumereke arashobora kuzironka. Nibaza ko Emmanuel ashobora kuba zoronka amakuru yerekeye ivyo bitaro byanyu. Ubu reka duhe n'ijambo kandi ndabona umushigantahe Dr. Chris Vyamungu ari ku murongo. Mwiriwe neza Dr. Chris Vyamungu. Mwiriwe neza. Mwiriwe muganga Niyongabo. Muganga mwiriwe. Dr. Vyamungu, Chris akorera mu bitaro byo mu gihugu cya Afurika y'Epfo, akaba kandi akorera no mu bitaro byiwe by'abigenga. Duga ku ijambo, murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turiko tuvuga Dr. Chris Vyamungu ku ngwara zitandukanye, ingwara zandukira. Twavuze ingwara zitari nke, ibibazo abanywanyi babajije byaronse inyishu zihimbaye. Murafite ikibazo, murafite icyumviro ku byerekeye ibitaro Bumereke byigenga i Bujumbura canke kuri izo ngwara zandukira. Ndazi ko ubuhinga bwanyu ari nko kubaga amaboko, ibintu byagute. Duga ku ijambo, ikibazo cy'imviro. Duga ku ijambo, ikibazo cy'imviro. Muratwumva?
ndabumva ariko mvuga ko nashaka gukeza umuganga Theodore ku bitaro byabo ukuntu bifasha abantu urumva ko n'abantu bariko barabivuga rero mugabo ikindi ko nashaka kukubaza nuko muri iyi minsi muri izi ndwara zandukira kenshi usanga nk'abagwayi bamara iminsi myinshi mu bitaro mugasanga n'izo za mituweli zabo cyangwa assurance bigora kugira barihe ibyo bitaro bo babibonye gute muri iki kiza barashoboye kuronga uburyo bukwiye kuva muri ayo mamituweli cyangwa muri na leta ku byerekeye nk'abarwayi bamara iminsi myinshi mu bitaro nibyo nashaka kubabaza. Ikibazo cyiza cyane rwose Dr Theodore Niyongabo, ico ni kibazo kitaraba ibitaro byanyu byonyene, ni kibazo kiraba nk'ibitaro muri rusangi cyane cyane muri iki gihe abantu benshi babuze akazi muri iki gihe ikiza ca covid casubije inyuma ubutunzi bw'ibihugu bitandukanye. Ico kibazo cifashe gute mu bitaro murimo? Nk'uko muvuze si ikibazo c'ibitaro gusa, ni ikibazo c'ibitaro vyinshi ngaha. Ikibazo c'uburyo urabona mu Burundi uburyo buragoye, abafise novuga amasansi afasha si benshi, ni ikibazo turacari mu gihugu abantu bagerageza gufashanya naho bigoye, ariko tukwiye novuga yuko nibaza ko ariko barabikora ababijejwe kuraba ingene abantu baja hamwe bakagira amakotizasiyo bakagira amamituweli kugira ngo baze baratanga amahera make make, bagize ikibashikira ntibikore mu mufuko badafise, bace bikora bagiye baratanga buke buke atabavuna. Nuvuga ko ari ikibazo gikomeye kitararonka umuti ukwiye. Twarabibonye uko imiryango ibagora kugira ngo barihe mu bitaro. Umuntu agerageza kugira ibyo ashoboye, imiti bitazimvye, umwanya mutonya bamara mu bitaro, bishobotse niko umuntu abikora muri ubwo buryo buto buto ashobotse. Ariko ico ni ikibazo gihambaye kiteza kwigwa bakakibonera imiti mu minsi akuze. Dr Chris Vyamungu, mu gihe mwaba mufite ibindi bibazo murashobora kubibaza mu kanya kari imbere, ariko imbere hano ngomba mbaze Dr Niyongabo, ubu ikibazo c'uburyo co cifashe gute muri iki gihe? Uburyo bwagabanutse turetse abagwayi badashobora kuriha, bishobora gushika ko batariha amafacture yo kuguma mu bitaro no kuvurwa. Ikibazo c'uburyo naho ndazi ko kenshi na kenshi ivyo bitaro byanyu n'ibitaro birimo abigisha bavuriye mu bihugu vyo hanze muri Afrique du Sud n'ahandi henshi, n'abaganga bakoreye hanze hamwe se, mukaba mwahora mukorana n'ibindi bitaro canke abandi baganga bava mu bindi bihugu. Ikibazo c'uburyo cifashe gute? Ikiza ca covid cagize ingaruka zihe ku buryo mwahora mukoresha? Urabona, novuga yuko icambere novuga nuko kuvura bisaba uburyo, butabonetse dushobora kuvura, ibyo nico notangura. Hanyuma muri iki gihe ibihe tuhejeje kugira, abashobora kuriha barariha, navuze amasansi yaragize, abasa amasansi nta kibazo bitera. Leta yaragerageje gutera mu buryo ishobora, urabona nk'amareactif yatanga kuri gusa nk'ico cari yo gupima covid, kandi n'amahera abagabanutse ku bagwayi, ibintu mwe n'ivyo nibaza ko hano navuze imiti itazimvye, kugerageza kubona imiti itazimvye niko ntabigendeje. Tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe n'undi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika, John Ndayizeye. Muraho neza John? Ego, twabyutse amahoro, burateye ni sawa. Mutwibutsa aho muri? Cedar Rapids, Iowa. Muri leta ya Iowa, muri leta z'Ubumwe z'Amerika, nivyo? Ego, hagati y'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika muri Iowa. Ego, murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turi kumwe na Dr Theodore Niyongabo, yigisha muri kaminuza y'Ubujumbura, akaba ari umuganga yanonosoye indwara zandukira n'izo mu nda, akorera mu bitaro Bumerek no mu bitaro Roi Khaled. Duga kwijambo ikibazo cy'imviro.
umwubahwa niyo ngabo ndamuramukije cyane rwose kandi ansuhuritse n'abari mu Burundi ndahakumbuye. Arakumva arashikana ubwo butumwa. Jewe nk'uko nama mvuga buri gihe iyo mumpaye ubutumire je nama mvugira abantu ba Nyarucari n'abantu badafite aho bikora. Ndafise ikibazo ahanini ndakirabisha kuba twumva na cyane cyane abakorera muri leta yacu y'u Burundi. Je nashaka kubaza nta kuntu hobaho politike yo gufasha bantaho nikora kubera ko nk'ubu ndafise umwana mperuka kubohoza mu bitaro yari amazeyo amezi ndwi abavyeyi biwe barabuze ingene bomurihira amafaranga kugira ngo atahe ave mu bitaro kandi yarakize. Ndafise n'uwundi mugenzi kandi nawe nyene aheruka kuvayo yari amaze y'amezi abiri yarakize kandi n'umuvyeyi kandi ntaho nikora umwe ashobora no kurara atariye n'umunyu watarose n'isombe ashobora kurya ku mugoroba ariko agafungirwa mu bitaro yakize. None azokwikora kuki mu gihe aba afungiwe adashobora no kurima adashobora no gutera n'ibiki bizomufasha hirya y'ejo? Nashaka nsabe muganga ino ndamuha akarorero ino iwacu aho mperereye imba muri iki gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika umurwayi agiye agashika mu bitaro aravurwa n'aba adafise ico bita Medicaid ngira ngo sinzi ko ari ico bita mituweli naho batayifise aravurwa bukeye akitahira babonye yuko azokira hanyuma bakamurundikira ifagitire akazoza arariha buke buke mu gihe ayarose kandi atakwiruka. None nta kuntu iwacu aha ni ku ruhande rwa leta nabo bofata uwo mugambi hakabaho porogaramu yo gufasha nka bene abo bantu nk'abarya baba hagati mu gihugu badafise ko na ruguru bavuwe bagataha hanyuma bakarangura imirimo yabo bakarondera ingene boza barariha buke buke bakacika ko ico kibazo kuko cica nabi abantu bafunge mu bitaro bafise nk'abana nabo bana bazobaho gute kandi bafunge mu bitaro kaba batari bunaronke n'ingene bo bagemurira mu bitaro ngo bashobore kubaho. Murakoze je cyari ico gushikiriza. Murakoze John, ico ari kibazo cyane cyane nibaza ko coshikirizwa abategetsi eka bajejwe amagara y'abantu eka na leta y'u Burundi. Ico si kibazo nibaza ko Dr Niyongabo yoshora kwishura muri iki gihe ariko nkuko bishobora kuba byarashitse hariho nk'abanyagihugu badashobora kuba baronse uburyo bwo kuriha ibitaro. Twagize kumva amakuru yavuga ko hariho abo bagumiza mu bitaro ariko nibaza ko ico kibazo ni kibazo ca politique ya mutuelle nkuko tubivuga ukuntu abanyagihugu Nyarucari boshobora kuza barivuza ariko ndumva kandi umengo John arafise ikindi kibazo. Ico kibazo muganga nibaza ko atoco yoshobora kwishura n'ikibazo ca politique. John duga kwijamo nuva ko ufise ikindi kibazo. Kome ni ku ruhande rw'i COVID-19 yego twe turumva yuko ngo kwikingiza biragabanya kuba utandura ariko turi abantu benshi twicandagishije inshinge je nka jewe naratewe inshinge zitatu zibiri za mbere baranantera nubwo bita boost wa nyuma ariko muri iyi ndwi iheze naheruka kuba ndi ku musego yasubiye kuwufata kandi narikingije inshinge zose zisaba. None iyo miti badutera koko irakora irapunguza canke no kupapayija gusa ntakikora cari ico canyu? Murakoze John, ico kibazo nkuramutima n'abanywanyi nka batatu bamaze kukibaza. Ni ikibazo gikomeye cyane gose ariko ko muduhaye akarorero ko mwebwe mwafashe na boost rwa rucandaguru rwa gatatu mukaba mwayigwaye. Reka na Dr Niyongabo agira icyo bivuze ko ico novuga nimwe uravye muri rusange iyo hari benshi iyo batagira izo zitatu baba batakiri kuri iyi si nico umuntu horaba kuko izo zitatu zaratumye mugwara n'ivyo ariko hari aho ingwara ikigabanuka mu bukari. Niho ivyo nabivuze uravye bimwe bavuga muri rusange yazanye iki urwo rucanco rwazanye iki ndabisubiremo
uravye abitanze abafashe urwo rucanco n'abatarufashe ukaraba abagwaye mu maposantaje mu bice usanga abatarufashe aribo bagwari benshi ugende kuraba mu bitaro hajya bavura abantu bagwaye cyane hari soins intensifs aba ariyo benshi n'abatafashe urucanco kandi aribo bake mu bihugu vyanyu bivuga ko iyo batabigira haba harabaye abantu benshi cyane baja mu bitaro haba harabaye abantu benshi bapfa rero naze ko tubifata mwene uko ariko navuze ibiharo mwene n'ivyo ni statistique ku bwinshi ku muntu umwe arashobora kuba ari muri ba bantu usanga naho bafata izo canco bikingira bukenyi kurusha abandi icyo kibazo kiragaruka kenshi ariko nibaza ko abantu ugifata muri ubwo buryo iyo bitagirwa hari kuba ingaruka mbi nyinshi ico ni ikibazo eka ni inyishu nziza cyane rwose cyane cyane kumvisha abantu ko incandago zikora kuko nk'abantu bagiye barabona bazifashe bagwara bashobora kwibaza ko zidakora ariko muri rusange kandi nk'uko muyisiguye neza izo ncandago zikora cyane nagomba tukivuga kandi ku kiza ca COVID-19 Dr. Theodore Niyongabo mutubwire harageze ahantu naha muri Amerika ico kiza cari kigisibije cyane gose naho kiriko kiragabanuka muri iki gihe eka no mu Burundi bibaza ko vyashitse ingaruka za ico kiza cagize ku bandi bagwayi bizindi ngwara twavuze zijya zose igituntu n'ibindi eka sida n'ibindi ingaruka ico kiza ca COVID-19 gishora cagize kuri abo bagwayi kuko muri rusange wasanga abantu bashaka kwitaho cyane gose abagwaye COVID-19 ingaruka ico kiza cagize ku zindi ngwara zandukira nkize ingaruka ni nyinshi cyane ingaruka ya mbere turabona igitangura niko ndaraba 2020 gitangura bayifata umuntu ayirwaye bamufata iki urwaye imibembe kera bakaca bahunga ugasanga baca bahunga ibitaro abarwayi barwariyemo kandi benshi nka bose bandukira hanze ugasanga hariho abantu batagiye kwivuza ibindi bateza kwivuza ibyo byakoze cyane cyane byakoze ku bantu cyane cyane bafite indwara kwita chronique nk'umugera wa sida kutaza gufata imiti gutinya kuhava wandura bajya barwaye mu hypertension canke igisukari ugasanga baciye bivuza nabi batinya kugenda muri ivyo bitaro hanyuma ikintu cya kabiri caciye kiza ariko bamaze kwimenyera nuko urana abarwayi bamaze kuba benshi abaganga nta mwanya basubira kuronka w'izo zindi ndwara ugasanga bibaza kireka jewe ndabe ivyo byihuta izindi zibe zirarindira ntushaka kubagwa akavuga ati atari ikintu cihuta reka mube murakireka bibanze bigabanuke dusura hanyuma urumva yuko byagize ingaruka mbi ku zindi ndwara kuko abarwayi baciye batinya kuzibana bazivuza kuko haje ikindi babona yuko ari igihambaye kurusha hanyuma abaganga bakaca babona muri uwo mwanya wo gukurikirana neza izindi ndwara kuko barazikurikirana urumva yuko ingaruka ni nyinshi cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Leonard Niragira miriwe neza ego ndabumva muri hega Leonard akanya tuvugana ni mu ntara ya Mwaro mu Burundi duga kwijambo ikibazo cy'imviro turi kumwe na Dr. Theodore Niyongabo akaba akorera ku bitaro kwa Kareda na Bumereka byose biri Bujumbura Burundi akaba kandi ari umwigisha akomeye cyane muri kaminuza y'u Burundi duga kwijambo ikibazo cy'imviro ikibazo mfise ni ikibazo maranye igihe kandi ntararonkera n'inyishu neza ku kibazo cya covid iyi ndwara kuva yaduka hano mu Burundi wacu ibintu bya konfinema byo kugarana abantu ntibyigeze bibaho n'umunsi umwe kuva itangura hari ibihugu byinshi byafashe izo ngingo ariko kandi ukumva abantu baguma bapfa ukumva abantu barapfa rero je sinahora igituma hano iwacu izo ngingo zihambaye zigeze zifatwa uretse nko kwambara gusa agapfukamunwa no gukaraba ivyo byonyine ariko kandi ibitigiri by'abantu bitavye Imana bikaba biri hasi cyane hari naho ngira iyi ndwara sinzi habaye iki kumbure
umuhinga ndashobora kumubaza nk'umuhinga aranyishura mbwire ikintu kiba cyaratumye tutafashe ingingo zikomeye ariko n'abantu ntibapfe cyane ugereranije no mu bindi bihugu. Ikibazo gihambaye cyane rwose Leonard Niragira, reka Dr Niyongabo agice hirya no hino. Ego mwakoze. Ikintu cyane notangurira ko nuko abantu bapfa n'abagwayi kuronka igiharuro gikwiye cyo bigoye muri Afurika. Urabona iburaya umuntu asandaza ashikanye bagira ibyo bita autophagie yishwe n'iki muri Afurika no mu Burundi burimo ibyo bintu ntibibaho. Benshi barashaka gusandaba ntibamenye icyabatwaye. Niyo mvuze icya mbere twotangura kuvuga tuti bo ni ibyo biharuro by'uko abapfa n'abadapfa tubasha kutamenya neza. Icya kabiri kiteza kuba ari cyo ni uko hapfuye bake muri Afurika. Izo ni zurazi ibiharuro bitangwa n'ahandi. Kubera iyo ndwara yica cyane cyane abantu bakuze. Uravye muri Afurika abantu barenga 50% mu bihugu byinshi bafite imyaka itarenga iri munsi y'imyaka 20. Kandi murazi yuko abantu bafite imyaka mike iyo ndwara itabakara cyane. Hari abantu barenga 50% bafite imyaka iri munsi ya 20. Byumvikana yuko abazogwara cyane abazopfa bake. Iburaya ufate nk'ibihugu nko muri Italy n'ahandi usanga abafise imyaka barenza 45% barenga 50%. Byumvikana yuko ko bakuze bafise mu bisanzwe bapfa ari benshi kubera bakuze. Ico nibaza ko ari kimwe mu cyumvikana gishobora gusigura ingene muri Afurika no mu Burundi hapfuye bake kurusha muri ivyo bihugu by'Iburaya. Hanyuma ivyo ingene abantu bikingira hari ibintu bidashoboka kubera uburyo ivyo za confinement mu Burundi urabona ingene tubaho ingene benshi usanga bafungura bagiye gukora usanga bigoye cyane, ariko hari ikintu coroshe gishobora kwama gikoresha. Ni haje uvuga uti gukaraba biroroshe, kuvuga uti duhane gufata agafukamunwa biroroshe hariho hose, kandi barabonetse neza yuko abambaye agafukamunwa bose bigabanura cyane kwandukira. Tugarutse Dr Theodore Niyongabo ku ndwara zose twavuze zandukira, impanuro muha cyane cyane nk'abashobora gufata minenegwe izindi ndwara tuzi zandukira zagisibije muri seze, twavuga sida, eka twavuga n'igituntu kirimo. Ikintu abantu bobandanya kwishasharana ikihe, ikintu bobandanya bitwarika n'ikihe kugira ngo ivyo biza ntibize bisubire, eka izo ndwara zisubire kugitikiza. Urabona turafise ikintu gihambaye atari bafise harahize imyaka 100 ku isi yose n'ubumenyi. Ubu hariho ubumenyi bukwiye butwereka yuko ku ndwara iyi yandukira uku bayikingira uku. Dufate ubumenyi buriho Imana yaduhaye muri ino myaka y'ubu tubukoreshe nk'abantu b'iki gihe. Icya kabiri ni uko muri ubwo bumenyi hari nuko dufise henshi mu ndwara nyinshi turafise uburyo bwa mbere ni izo nshansho zimeze neza kuri nka zose zituma ibyo bitigira ibyantu bandura bigabanuka. Twizere nuko ubwo buryo uko babandanya barondera buzoboneka no kuzindi ndwara tararonka izo nshansho mvuge nk'umugera wa sida tarayironka ntabone naho dufise uburyo bwinshi bw'uko abantu bayirwaye baguma kumeze neza kandi batandukiza abandi bafashe imiti neza. Yego ndabona ubumenyi n'uburyo. Egome ivyo ni ibintu bihambaye cyane rwose. Ndabona bamwe mu banywanyi bagarutse Leonard Niragira ngaha, eka na Dr Vyamungu. Chris reka dutangure kuri mwebwe akabazo kagufi, dusigaje iminota 4.
akabazo kagufi n'inyishu ngufi kwa Dr. Duga kwijambo. Akandi kabazo nari mfise nuko bijya byiza vya igituntu ingwara y'igituntu cya sida abantu bafata imiti nk'ukiringo kirekire hari abantu benshi usanga bacavuga ati ndarushe gufata iyi miti abantu murafite icyo kibazo abantu babwira iki kubyerekeye gufata iyo miti yabo. Dr. Theodore Niyongabo mu kanya gato umunota umwe. Nafise inyishu nama ndabaha nk'umugera wa sida nabibutsa hari imyaka 20 yamara abantu atamuti bafise kaca nabwira nti abubu nabo bafise umuti ikinini kimwe gusa nimufungura gatatu ku munsi mubironse ateye igomwe none umwunanirwa n'ikinini kimwe ku munsi benshi bacabajijwe bakabikurikira ni ukubabwira abantu kuko nta muntu yiyanka kuba mubwiye neza ingaruka mbi arafata imiti neza. Impanuro zirafite akamaro. Reka duhe n'ijambo Leonard Niragira ndabona ari yasabye ijambo kandi duga ku ijambo amasegonda make ikibazo dufite sigaranye iminota mike. Ibyo numva n'ibyo nabonye ku maradiyo bitandukanye n'ibyo nabona aho nari mpereye. Ku kibazo kuri iki kibazo cy'incanco izi ncanco bavuga yuko ari incanco zikigeragezwa ari incanco zitarashobora kwemezwa neza ijana ku ijana ariko bagahatira abantu kuziterwa n'ugombye kugwanka akagomba gufatwa nk'umwasi w'igihugu mu bihugu bimwe bimwe. Nkaca nibaza igituma kumbure kuko bumva n'aba bantu bakora izi ncanco nabo nyene baba bashaka isoko urashobora gusanga bari mu bantu begenyeza ugasanga hariho n'amategeko afatwa mwamwe mutaguze incanco ntituzobaho ibi bintu n'ukuri umuntu ubona kure urabona yuko ari ibintu birimo amanyanga udashobora gutahura neza ibyo ari byo. Murakoze cyane gose abantu boraba nabo bahinga bakaza babwiza ukuri abantu kuko ntibyumvikana. Amakenga ya Leonard Niragira Dr. Niyongabo Theodore muyavuga ko urana ubumenyi buranyaruka cyane ubu urana icyakorwa mu myaka 20 bukikorwa mu isi nk'ibi cyane hanyuma izo ncanco zarakwikiye hajya bavuga amafazane yose yaraheze kandi ivyo werekanye bikasa birerekana uko zikiri mu ngeragezo ni zaremejwe nawe mwese yazemeze kandi n'abascientifique barazemejwe gukora zakurikize intambwe iteza kugirwa kugira ngo zemezwe ukwemezwa zaremejwe zikurikijwe imyenda bategera kwemeza cyane nico novuga ibindi nibaza ko ari ibihuho niko nabifata. Akajambo kanyuma impanuro mutanga muri rusange kuri izo ngwara zose. Je nosubira kuri zizi nayemeje kuvuga aho turafise ubumenyi bukwiye aturaburonke tuburonde kugira ngo tutange impanuro zikwiye hanyuma aho turonse uburyo tubukoresha nibaza ko ari ibintu nohereza. Mu gusozera nashaka mugire ico mutubwiye ku karusho ibitaro Bumereka bifise umuntu agereranije n'ibindi bitaro vyigenga. Rero siko ico novuga sinovuga ico turushira abantu novuga ico tugendera kuko siniko narabana nuko nukwitaho abagwayi mu gufata umwanya bana kuvura umuntu mu gufata umwanya ukamwitaho ukagerageza kumuha inyishu kwibaza kubibazo afise mu buryo butomoye bumeze neza novuga etikima ideontologikema kose mu bumenyi umuntu afise. Dr. Theodore Niyongabo murakoze cyane gose ku kanya muhaye radio Ijwi ry'Amerika ibikorwa byari bibaniriye byari byinshi ariko mwatoye umwanya wose murishura ibibazo by'abanywanyi b'iradio Ijwi ry'Amerika nashaka ndabashimire cyane gose. Nashimye naje kuba mwantumiye. Turashimiye kandi n'abanywanyi bose babaje ibibazo turashimiye n'abakurikiranye ikiganiro cacu muri sangacu umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.